Nitwa Munezero Divine nkaba ari je ndongoye koperative Abavunda aha muri komine Mpanda. Hama koperative yacu ikaba igizwe n'abanywanyi 54, batatu baramaze kwitaba Imana, twatanguye turi 57. Hama koperative yacu tukaba tugeze ku bidandazwa bibiri, ubuki hamwe n'akuki, no kuvuga inzoga dukora mu buki dusanzwe twiyegekeye inzuki. Hama ubuki mubona ni ubuki buri natirere, atakindi kintu bwongewemwo, bukunzwe cane ngaha kw'isoko ku Musenyi, aho mbere benshi usanga bari bamenyereye bagura ubuki bwo mw'isoko bagaruka bakagura ubu buki. Ni ubuki atakindi kintu bwongewemwo, no kuvuga bwakozwe n'inzuki conyene, nta sukari, nta birya bindi bintu bongeramwo, kuko dusanzwe twiyegekeye inzuki zacu. Hama kariya kuki mubona ni inzoga duhingura mu buki nyene tuba dufise, tugashiramwo ibintu vy'intsinda, nta mazi yongewemwo. Hama akaba ari akuki gakunzwe cane ngaha kw'isoko ndetse no mu micungararo y'intara yacu ya Bubanza, i Bujumbura, kuri Mizeviva, mu Nyakabiga. Hama igituma bagahurumbira akuki kacu, benshi bakanwa baratubwira ati iyo waraye ukanyoye uvyuka wumva uremurutse, nta ngaruka mbi biza bigutera mu nyuma. Kandi ikindi naco kararyoshe ku bantu basanzwe banwa inzoga, novuga ko zirimwo umwambiro, bavuga ko karyoshe cane. Umuntu akifuza mu gihe aba akeneye bwinshi aca atubwira ahantu atumbereye, hama tukabumushikaniraho. Hama no ngaha kw'isoko naho biramenyerewe ko dufise abanywanyi, kuvuga dufise abantu 7, umuntu wese arafise umusi wiwe adandaza. Hama nabo bandi bataba bafise imisi yo kudandaza, iyo turose abantu bakeneye akuki canke ubuki baraza bagatora, hama bakabashira, hama bakaca baza batuzaniye amahera. Ubuki igituma atakindi kintu duhitamo kuvanga, musanzwe muzi ko ubuki kenshi ababukoresha n'abantu bafise ingorane za diyabeti canke z'ingwara kanaka. Hama twe twahisemo yuko ubuki bwacu tutokongeramo n'ikintu na kimwe kugira ngo bugumane akanovera kabwo. Musanzwe muzi ko babukoresha ku miti cane, kumbure bubafashe kugira amagara meza, ntihagire ingaruka mbi zibatera. Ibaze hamwe nk'umuntu aba agwaye diyabete ukamubwira ati ni ubuki buri natirere gusa, ugasanga buvanze, hama yabunwa glycemie agasanga yaduze, urumva ko coba ikibazo. Twahisemo kubudandaza buri natirere, kandi benshi babutwara ugutanya. Hari ababa bakeneye bw'ibimamara, turashaka kububarosa. Hariho ababa bakeneye ubuciye muri extracteur, nabone turabubarosa. Hariho ababa bakeneye ubwakanywe gusa kama. Umwe wese arihitiramwo rero ubwo ashobora gutwara. Koperative ivyo imaze kugerako nk'ibintu cane cane nk'ibintu vyo korora, turiko turagerageza kubakisha inkingi za kijambere, kuko twasanze menga ubuvumbi babufata menga ni ibintu bibera mw'ishamba, ariko twe turiko turabigwanya. Hama ico koperative imaze gushikako nuko umunywanyi wa koperative atifuza ingurane ngo ayibure, no gutwara abasabiye baramaze kuronka ingurane. No kuvuga nta munywanyi wacu yidoga bijanye n'uburyo, canke nk'ubu habaye nk'imisi mikuru turagerageza kwiyungunganya nyene mu butunzi twa dufise tukipfuna umusasi. Hama ubuki bwacu novuga ko buzimbutse cane ugereranije n'ubundi badandaza mw'isoko, kuko nta kindi kintu bwongewemwo. Hama kandi turibuka n'abarangura ubucupa bwinshi, turabasigira nabo bakagenda bakunguka. Kandi ntitwibagira n'ababa bakeneye amabido canke igice c'ibido, baraza bakatubwira. Hama mu gihe tutaba tubufise ubwo nyene tugaca tugenda tukaraba mu bitiba, kuko dufise ibitiba ahatandukanye, hama tugashobora kubaha. Ariko ntibitinye n'ukuri, ubuki bwacu burazimbutse ugereranije n'ahandi. Thank you.